intara ya Bujumbura inyuma y'imisi 10 urumuri rw'amahoro rugendera amakomine y'iyo ntara yaraye iruhereje intara ya Butanyerera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 gitugutu uyu mwaka wa 2025. Ubwo rumuri rukaba rwashikiye muri komine ya Matongo aho rwakiriwe n'indongozi zitandukanye harimwo n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rumurikira ibikorwa by'iterambere ku nyubako y'ibiro by'iyo komine izoba ari nyubakwa igeretse, aho kandi iyo nyubakwa izotwara uburyo bugera ku miliyaride 7 nk'uko indongozi z'iyo komine zabishikirije. Umushingamateka Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri yashikirije ubutumwa bw'urumuri rw'amahoro ku ndongozi, akaba yasavye ko indongozi boba abanyamahoro babe isoko aho abenegihugu bivomera ivyo bakeneye vyose. Inyuma yo kwakira urumuri, indongozi nazo zitaziba urumuri rwabo zisanzwe zirongoye. Rero ndongozi mugume muri umuco, muri itara ryabo muhagarariye. Abanyamahoro ndongozi mube isoko aho bene igihugu murongoye bivomera ivyo bakeneye byose, zaba inyigisho mu bikorwa barimo, zaba inyigisho mu mibereho, zaba impanuro kwabo kuba hinyanyurira ingorane bagize. Mugume muri umuco, mugume muri imbere kugira ngo abenegihugu bagume batekanye kandi bagume barondera gutera imbere bagana cya gihugu giteye imbere. Serugo burya n'indongozi na rugo iyo barera neza nabo nyene bariko barategura indongozi zahazoza, kandi murazi ko urwaruka ariko Burundi bw'ejo aribo bazoshira mu ngiro iyi migambi yose yagiye mu mbona kazoza y'igihugu cyifashe kandi giteye imbere. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe mu ijambo ryiwe yashikirije yaricishije mu isengesho indongozi zikikuje urumuri rw'amahoro. Yasanze asaba ko ico kimenyetso c'urumuri rw'amahoro cobabera ukwiyemeza ko imbona kazoza abarundi bose bagiye hamwe boyishikira biciye mu bumwe. Imana ihezagire bose n'u Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yaratubwiye ati twese turi hamwe birashoboka. Tumurikiwe n'iki kimenyetso dufashe twese kimurikira twese nk'abavuka gihugu, nk'abavuka ntara, abavuka komine ya Matongo. Turiyemeje kandi turavyemera ko twese turi hamwe amahoro arashoboka, ko twese turi hamwe umwumvikano urashoboka, ko twese turi hamwe ugukundana birashoboka, ko twese turi hamwe ugutera imbere birashoboka, ko twese turi hamwe urukundo rurashoboka, ko twese turi hamwe ubumwe burashoboka. Tumurikiwe n'iki kimenyetso, ikimenyetso c'abarundi, ikimenyetso c'abavuka gihugu bose b'u Burundi, ikimenyetso c'abavuka ntara, intara ya Butanyerera n'izindi, nk'abavuka gihugu, nk'abavuka komine, inkomine ya Matongo n'izindi. Iki kimenyetso kitubere engagement, kitubere ukwiyemeza
ko yambona kazoza 2040 2060 Imana itugiye imbere, Imana idufashije, ijya mbona kazoza tuzoyishikira twese mu bumwe, twese dufatanye mu nda. Imana ibahezagire, duhezagire twese, ihezagire Uburundi. Ijambo bari bambwiye bifuza ko ndabashikiriza nahejeje. Igisigaye dusaba Imana kwibandanya ihezagira. Dushimire abagize icyo bafasha mu bintu bijanye n'uburyo baterera, abo turabashimiye cyane. Tubamenyeshe ko urumuri rw'amahoro rwaciye rwakigwa muri komine ya Kayanza. Radio Television RTBB